rero bavandimwe bavukanye muri komine Rutegama muri hano, namwe bene wacu babyeyi, bene wacu bashiki bacu muri hano, tuvuge tuti Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Muri kano kanya banje kubaramutsa mwese abashoboye kwitaba bino bikorwa rusange. Simfise ingene no bivuga muri kano kanya dushoboye kubona. Icambere nifuza ko tuganira nukubabwira aho Burundi buvuye naho bugeze. Kumbure arababona bakavyuka bakirigo bakaryama bakabona burakeye bakibaza ko Uburundi bwamari bwabundi. Uburundi buhinduka umunsi ku munsi kandi nivyo ndabibagira ku muriri. Ica kabiri tuza kuganira n'ibintu bijanye n'umutekano. Ibintu bijanye n'umutekano birakenerwa imisi yose. Rero amajambo avugwa wa menshi ariko batarabona n'akanya kugira ngo batandukanye icyatsi n'ubururu. Ibyo ni byo bintu tuza kuvugana. Hariho n'ibindi byinshi twari gushobora kuvuganako, ariko twokwirwa hano tukarara hano. Washaka kugira ngo tukirirwa tukarara hano nibwigahera, kuko ni byinshi cyane, ni byinshi cyane. Namwe murabona ko Burundi ari bunini, ni bunini. Rero duhere kuri icyo cya mbere twavuze. Umwana aravuka agakura agashinga ugwiwe agasaza akitaba uwamuremye. Niko bigenda. Reka n'ibihugu nuko tuvuge yuko Uburundi, turavuga Uburundi ariko umuntu uva ngo Burundi bwabayeho kuva ryari, je ntabwo ushobora kwishura. Ko jewe nasomye mu bitabo aho bavuze yuko ngo mu Burundi harabaye, sinzi ko ari Uburundi bwo muga ngo harabaye abantu bitwa Barundi. Ati abo Barundi bari bakomeye mu ntambara, bari abantu babagwanyi cyane. Sinuka ngo Abarundi bitwa nguki, mukavuga ngo bitwa Abarundi. Murumva ko sinoca no kuvuga ngo wari umwaka uyu, kuko Abarundi sinzi niba bariho mu mwaka 0. Yesu ataravuka ntabyo nzi. None Yesu ataravuka n'Abarundi babaho, abantu babaho none bariho. Yesu ataravuka abantu bariho, none sibyo n'Abarundi bashobora kuba bari umugabo batari nk'ubu Burundi tuzi uno munsi. Ariko abo bantu bitwa Abarundi baba ko bari bazi kugwana cyane. Rero sinirirwa rero nja iyo kure, reka nze kuko byoba birebire. Reka nze hari ibyo wa mugwi ngere kubivuga kuri no kureranira uzobasigura kandi baze kubasigurira. Reka ibyo berekeraho bajeje uwo mugwi bazobasigurira. Mugabo reka jewe mpere kuri Uburundi bwa vuba. Uburundi bwa vuba ni igihe twebwe, siza kuvuga n'Amarepubulika, oya, ni igihe twebwe twari dushitse hano. Igihe tuvuze tuti hakogwe igisirikare kimwe, muravyibuka? Batari igisirikare kimwe, aho niho ngiye guhera. Uriya rero tumaze gushika tugasanga abo twari dusanzwe dutanga mu mitwe, tugasanga nabo baturindiriye bavuga bati ereka karibu. Ukuri byari bihimbaye.
kandi ntagire uzobahenda, ntagire uzobahenda ngo babwiye ngo hakoreshejwe maji iyi n'iyi. Oya, twaraje abo twatana mu mitwe nibo twasanze batwakiriye ahantu hose aho twari, twumvikanye ko tuzohurira. Ntabwo ari urwara uruwundi, ahubwo yewe icyo nibuka bajya tujana mu kabari, ahantu twari twashikiye bamwe abandi gutyo mu bigo bitandukanye, tuja mu kabari turarya amabroshete, abanywa inzoga baranywa. Eka ibintu biba byiza ukibaza uti aba bantu ni bamwe bariko baterana amabomba bakubitana izumi. Urumva iyo ni yamana, ku buryo n'abazungu n'abandi bose bari baraduherekeje mu biganiro baravuze bati kumva abarundi n'ababeshi, ati none baciye bumvikana, ati barwana ku ruyeri ku rwego. Reka Imana yarabikoze. Nuko rero tumaze gushika hano, icambere twari kugira ngo turabe ikibazo cy'umutekano. Nukuvuga yuko intambwe ya mbere twakoze muri kino gihugu tumaze gushika hano twari kugira ngo turabe ibibazo by'umutekano. Muri ibyo bibazo by'umutekano hari guhuza inguvu z'igisirikare, inguvu z'igipolisi, muri za dokimenti n'abandi. Ibyo inguvu bijyanye n'umutekano ibyo birakorwa. Iyo ni intambwe ya mbere. Igihe byamaze ntitegetse za kubisubiramo ko byaba birebire. Noneho tujya ku ntambwe ya kabiri. Tuvuye ku ntambwe ya mbere, abantu bajya bavuga bati reka turabe amagabura nyamanari. Aho murumva ko mu gisirikare byari kuko mu gisirikare ni kwari kugabura, reka kwari gushyira hamwe igisirikare. Mugabo muri leta kwari kugabura. Imituri bashyira hariya, yari imituri bashyira hariya, umwe ati ndafata, bashyira hariya undi ati ndafata, bashyira hariya undi ati ndatwara, bashyira hariya undi ati ndatwara umuturi. Nuko byagenze. Noneho twebwe naho sinigwa mvuga ingene byagenze ido nido, ariko nuko twebwe tuyitwariye ibintu bibayabaye, kuko twari tuzi neza yuko ibihe twinjiyemo nibihe novuga mfata kibanza. Mu bihe rero mfata kibanza nta kintu uza gukoreramo kizima ciwawe, kuko ari igihe mfata kibanza. Noneho natwe twifatira ibintu bibayabaye, ibyo twabona bizova mu ingorane turabikwepa, twifatira ibayabaye nk'ibintu bijyanye n'ubutegetsi bwo hagati mu gihugu, ibintu nka bene ibyo. Rero tumaze icyo ni cya kabiri, icyo turagitunganya. Hanyuma havuye icyo hajyamo ibintu by'amoko. Icyo gihe cya gatatu, mu bihe by'amoko, bamwe bose bashaka kwipanga ngo mu bintu by'amoko. Twe tukababwira tuti ingwano twagwanye si y'amoko, twagwanye turi abarundi bose, kandi twagwaniye abarundi bose, natwebwe turigwanira. None abo bantu no munsi baza kuzana iby'amoko babicishana, ariko birumvikana kuko abo twatana mu mitwe bo nibyo bashyira imbere. Murumva rero kugira ngo bace bemera kuva mu bintu by'amoko ntibyari byoroshye, byabafashe igihe, ariko twagiye tubiganirako, tugenda tubyumvikanako, gutyo buhoro buhoro baza kubona yuko bya bintu by'amoko atacyo bivuze. Kumbe twebwe twababwira tuti ikibazo kiri mu Burundi ntabwo ari ikibazo cy'amoko, ni ikibazo cy'uburongozi bubi, cy'ubutegetsi bubi. Ubutegetsi bwatuma buryanisha abarundi, buryanisha bene Burundi. Aho niho hari ingorane. Noneho bamwe barabyumva, abandi babyumva buhoro buhoro, n'abandi rero birabananira, kandi murumva ko ntibari kubyumvira rimwe, byari guhura nabyo byari gutera ingorane. Noneho ibyo by'amoko turabana, baza gusanga yuko
iby'amoko bishobora kurengwa barabyibagira, basa n'ababirengana. Icyo ni icya gatatu. Icya kane, tuvuye mu by'amoko tumaze kubirengana, noneho hagira ibintu mu by'imigambi. Ukumva abantu bose baba ngo genda umugambwe kanaka, uwundi ni umugambwe kanaka, uwundi mugambwe kanaka, ngo ngiye ngo kugira ngo icyo ndonka nuko nzandi mu mugambwe kanaka. Iby'imigambwe muca mwumva yuko haca hazamwo haca hakurya n'ibintu bikwegana bya politiki. Bati jewe umugambi uyu kubera ko ari uyu, kubera ko ibyumviro byanjye ari ibyumviro byanjye ari ibi. Ibyo nabyo turabibamwo. Imigambwe emwe irarurwana, imigambwe irarurwana, turabandanya muri ibyo. Abarundi turarurwana kugeza naho ibintu by'imigambwe bagiye gusanga yuko atacyo bikimaze. Batahubwo reka tujye muri politike, noneho dukwegere ko muri politike biracabikunda. Muri politike barajamwo barakwegana amashati, bamwe bati abanyepolitike aba dushaka igihugu, abandi abati dushaka igihugu. Sawa, ibyo biraba turaja mu matora menshi, turagira gute kugeza naho abanyepolitike babona bati kumbe ikibazo dufise si cya politike, ikibazo dufise ni cy'ubukene, n'icy'ubutunzi bw'igihugu. Ubukene rero turabigene twogurwanya. Niko noneho abantu twirimbuye tuza gusanga yuko ibintu bya politike tubanza tukabireka bikaba bikeye, kugira ngo ibikorwa ari byo dushira imbere, ni ukuvuga iterambere ari byo dushira imbere. Aha nobabwira ko ibyo ndiko narabyariho abadashaka byumva neza, ariko mubyumve. Ibi ni byabaye kandi muzi, ndabirije muja mubimenye. Nuko ejo bundi harabaye ibintu by'amamoto, ibintu by'amatugutugu n'amamoto. Abantu barakuza ururimi, barashaka kubigira ibya politike, baravuga amajambo, baravuga byinshi, barandika, barahuhera. Niko tubivuga, barahuhera. Ariko bene amamoto aho ngo bari babujije kuva, bakabuza kuza batembera hamwe mu mujyi. Ariko byaterwa n'iki? N'amaksida yari menshi cyane, menshi yarateye ubwoba. Niko noneho bamwe b'abamoto bo baremera, barajo baberetse gukorerayo. Abandi kugira byango guhumuka, abandi barababwira ati ikibazo cyacu s'amajambo, ikibazo cyacu nicyo twebwe dushira mu nda, nicyo twebwe dushira mu miryango. Icyo nicyo kibazo bari bafite. Tutereka noneho tubapange tubere icyo mukorera. Aho ni ukuvuga yuko rimwe na rimwe ngiye kubabwira ko ibintu bya politike nabyo hagezaho babirenga. Abenegihugu baragize barabirengana, bati rero ikibazo nyamukuru ni ikibazo cy'ubukene, reka rero turwanye ubukene. Niho mwumvise umukuru w'igihugu ati reka rero ndabereka inzira. Nibwo haje muri ibyo bintu byo kwiteza imbere, haza ibintu by'imbonakazoza y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060, aho igihugu kizoba giteye imbere. Ni ukuvuga ko harya kwara kuba intumbero y'ingene iryo terambere dushaka kuryinjiramo naho dushaka gushika. Imbonakazoza y'ibihumbi 2040, aho wewe umurundi wese azoba yigaburira, atawe uza gusaba. Hari aho numvise banavuga yuko mu mwaka wa 2040 byari ibyifuzo by'abantu bavuga bati, babisoma muri Bibiliya bavuga ngo ngwereka ngo byoshoboka yuko ngo toshika ahantu tutongera gusaba, ngo twebwe turashobora kurya n'ideni, ahubwo tuzozaduha amadeni ibindi bihugu. Kandi aho byavuzwe ahantu henshi mu mashengero atandukanye,
mu makiriziya atandukanye. Icyo cyari icyifuzo gikomeye cyane, ariko n'Imana nayo irabitwifuriza, kandi ngira ngo iyo bimaze kugenda gutyo tukabisaba n'Imana irabyumva, kuko iyi Mana dusenga n'Imana yumva kandi yishura. Nihabwe icyubahiro. Iyo amashikana rero ubu kuri kino gihe murumva ko uko ibihe byagiye bigenda, Uburundi n'Abarundi bagiye barahinduka. Uno munsi rero hageze aho tujya mu bintu by'iterambere, kugira ngo twitegurire tutangire twinjire muri cya gihe kirekire kizodushikana 2040. Icyo umuntu yovuga, bene gihugu Barundi, Banyamuramvya, Banyarutegama muri hano, buri icyo mutazi nuko mumaze guhinduka. Iyo umuntu araba agenda hagati mu gihugu arabona ko mumaze gutera intambwe. Ndabaha akarorero gatoyi, za banki mondiale za FMI, ibyo n'ibigega by'isi ngo bikontorora ubutunzi bwo ku isi, niko nobivuga. Abo baraje barasuzuma mu Burundi, baradusuzuma, basanga yuko nko mu mwaka uheze twaronse ubutunzi mu Burundi bwiyongereye ibice 4.3%, mu gihe abandi bariko baravuga ngo muriko muricwa n'ubukene, abandi ko baravuga ngo ngo twicwa n'inzara, ngo nta madevize dufise, ngo nta madolari dufise, ntaki. None ibi 4.3% byavuye muri ya mitsi yanyu, byavuye muri za nguvu zanyu, byavuye muri za gushaka kwanyu, byavuye muri kwa guhinduka kw'iwanyu. Muri ko muravyumva? Aha ni ukuvuga yuko bijya mukora, jewe ndabaravye wari kubaraba mu myaka 10 iheze, raba uko musumwa musa, raba uko musa, ni mwirabe muraba uko musa. Hari umuntu ashonje muri mwebwe? Nta muntu ashonje murayagayaga. Byarahindutse, n'inyambaro bigenda bihinduka. Aba abantu bose bambaye ibirato, kandi turi mu bikorwa rusange. Kera mwagenda ariko raba ibi ni ibintu bitoyi by'akarorero. Raba aya mazu muri Rutegama, ni murabe ingene Rutegama imeze, murabe uretse na Rutegama, raba n'ahandi ku dusantere, raba umuyaga nkuba mufise, raba amashure mufise, raba amakiriziya mufise, n'ibindi byinshi, amavuriro sinokubwira. Ibyo byose ni ibimenyetso byerekana ko muri ko murahinduka, ko muri ko muratera imbere gake gake, ariko cyane ko muri ko murashyira mu ngiro inyigisho muhabwa n'indongozi zanyu. Icyo nicyo gikomeye cyane, ko muri abantu abenegihugu mwumva, mwigishwa mukumva. Muri icyo nicyo gikomeye cyane, murigishwa mukumva kandi mugashyira no mu ngiro. Imana ibahezagire. Uretse rero n'ahandi wanyu, genda harya murabe, naraba maze iminsi ndahaca, urabona imidugi yahagaze yonyine iruta abantu. Kibaza iti none bigenda gute? Aba bantu ntibiba, niko abazungu babanje kuvuga ngo Abarundi murashobora kuba mwiba. None mwiba iki? Muriba? Murabakozi, kandi Imana yabarimye uko nyene. Murabakozi mukunda ibikorwa, abakozi bakunda ibikorwa. Mugani w'Imana iti jewe Mana nzofasha uwifashije. Mukoresha amaboko yanyu, ubwenge bwanyu, hanyuma Imana nayo izobafasha. None sivyo? Aha rero Imana iri kwirakora,
aha hose mushobora kuza mugakorana mugakora igikorwa rusangi. Ibi ni ibintu bizima. Mwebwe uravuga uti baduhamagaye kugira ngo tuze kubikorwa, mugabo byari gushoboka bakabahamagara ntimuze cyane hakaza n'abantu babiri, ariko raba uko mwaje ukuntu mungana. Iyi ni Imana irimo, ni Imana irakora, kuko mubishatse Imana nayo ishyiraho akayo. None si byo gahembe. Aha rero bari kubabwira ko tubatera intege, tubabwira yuko ibyo mukora biraboneka, ibyo mukora mubituma ubwanyu muhinduka, ugushaka kwanyu mushyira mu bikorwa kuraboneka, kubonekera mu bikorwa. Mubandanye rero uko muku niyo nzira yo kwiteza imbere. Ibikorwa bihari ni byinshi. Aha mwubatse rino shuri, ejo muzubaka n'irindi, mwubake ibitaro, mwubake n'ibindi n'ibindi. Ibyo byose bizobaha uguhinduka, ukubaho kwiza. Hariho abasenga cyane barakunda kuvuga ngo mbega hano ku isi ikintu umuntu abona yomara hano ku isi, ikintu nyamukuru wewe hano ku isi ubona wovuga uti ndifuza iki kintu hano ku isi, abo ushobora kunyishyura mutama wewe hano ku isi ubona ikintu cyo guhimbara ari iki wifuza? Amahoro. Weho amahoro n'umutekano n'ubutunzi. Amahoro n'umutekano n'ubutunzi. Hariya muri bajya baririmba iterambere kuri bose, tukaronka amahoro asasagaye agizwe n'umutekano mwiza. birumvike. Ariko ni byiza, ibyo byose ni byo, ariko hariho agaheta nicyo bita kugira iherezo ryiza hano ku isi. Kugira iherezo ryiza, murasoma no mu bitabo by'Imana ibyo bintu birimo. Kugira iherezo ryiza, kugira iherezo ryiza rero ntabwo ari gutunga. Eka kugira iherezo ryiza ntabwo ari kugira abana benshi, oya. Kugira iherezo ryiza ntabwo ari kugira amashuri menshi cyane, oya. Kugira iherezo ryiza ni wowe umunsi wa nyuma ngiye ngaruka uzopfe uri mu mahoro. Ayo mahoro nayo ni amahoro ava ku Mana. Icyo nicyo gikomeye cyane. Wowe mu byo uniganira hano ku isi umunsi ku munsi, iyo wabyati vuga agasabisho, sangira abana bagenzi bawe, sangira bagenzi bawe. Burya igisabwa ni ukugira ngo witegure ugihe Imana izoguhamagara izosange usayangana. Nicyo bita kugira iherezo ryiza, kuko ubuzima bwa hano ku isi ni butoyi, ariko ubwo buzima uteza kwiteguriramo ni ubuzima uzomaramo igihe kirekire cyane. Ubwo buzima rero bagusaba yuko wobwiteguriramo ku buryo umunsi wa nyuma uzogenda uvuga uti Mana naje ume bimwe wari waranteguriye, ushyire muri cya kibanza cy'iteka. Iryo ni herezo ryiza. Hariho ndamaze kubyumva, narumvise umuntu rero si umwe, reka ndabibabwira. Narumvise uyu Benoît XVI papa yitaba Imana, baratuhaye testama yiwe barayitusomera mu makiliziya atandukanye.
ikintu jewe numvise kinkoze ko nuko ku musegonda wa nyuma yavuze ati mana ndaje nyakira ndaje iwawe utunyakire. Hariho n'uwundi nawe yabivuze, ati rero ndaje unyakire. Hariho abandi iyo bariko barahwera bacikana ahubwo batera imigere bagashaka guhaguruka ngo biruke kandi bariko baracikana. None uwo wumva yoja hehe? Wumva yoja hehe? Umuntu yateguye neza iherezo ryiwe. Yo naramwumvise abo mperuka kumva wundi na wenyene ariko aracikana, ibihimba bimwe by'ubwonko bimaze guhagarara, ngo abo bari kumwe yarabaramukije, arabaramutsa cyane, arabagumbira cyane. Abandi bakibaza ati ibi bibaye n'ibiki mbega? Ati wumva umeze neza? Bumva ntavuze. Kumbe aho kwari kugumbira abantu kwari gusezera, yariko arasezera. Hanyuma yagiye kugumbira abo bantu cyangwa uwo muntu, babona aricaye hasi. Yicaye hasi baramubaza bati none mwumva mumeze gute? Ntiyavuga. Akabandanya araba uwo muntu ariko aramubaza, kumva aho hose ibyiyumviro byari kubigenda ubwonko mu bice bimwe bimwe guhagarara. Noneho aho yicaye abandi bamubonye atavuga, birukanga babika abantu ati mwirukange gutabaza. Kuri ubu nuko nawe aho yicaye ameze nk'uwunama gatoyi, agenda yunama gatoyi. Hanyuma bamuhamagaye kandi bumva ntiyitavye, nta n'icyo avuze, ntiyinyagaje. Bagiye kuraba basanga izosi ryarangiye. Iryo ni iherezo ryiza, kuko uwo muntu imbere y'uko binamushikira yabanje kuvuga ati bamutembereze ahantu, baramutembereza. Ayo niyo byarangiriye, iherezo ryiza. Natwe icyo twokwifuza nubwo twavuye tuti iterambere, iterambere hano ku isi ntitube mu banyuma, twiteze imbere, kuko Imana ntiyaturemye ngo dukene. Kuko iyo turemye ngo dukene ntari kuturemera isi. Yaciye itubwira iti bantu mwebwe bana banje ndabahaye isi muyitunganye, maze izobaviremo umwimbu uzobatunga mwebwe bazomukomoka ko mwese. Kwari kugira ngo itwereka ati genda ibyasi muyibyaza umwimbu, umusaruro uzobatunge butungane. Aha rero nibyo ku isi. Mugabo umunsi wa nyuma hagati no ku isi no mu bundi buzima, icyo twifuza hagati ya burya buzima bubiri, ubwo ku isi na burya ahandi hantu ugiye kuja, icyo twifuza ni ukugira iherezo ryiza. Wewe rero ca wibaza muri rya terambere, ribanemo neza n'abagenzi bawe, ribanemo neza n'abakene, ribanemo neza n'abatunzi, ribanemo neza n'abarwayi, ribanemo neza n'abana, ribanemo neza n'ikiremwa muntu. Noneho bavuga bati n'ibidukikije nabyo tubifate neza. Aha wewe muri iryo terambere, iterambere ni kimwe, ariko ikindi kirimo mvuze
nuko wewe wokumva mu mutima iwawe muri iryo terambere ufise amahoro muri ko murabyumva muri iryo terambere turiko turavuga urirondere ariko wumve ko urifisemo amahoro. Icyo nicyo twifuza kugira ngo wa munsi wa nyuma uzogende umutunzi kandi ufise amahoro ku mutima. Imana ishimwe. Nicyo tubifurije cyane kandi kuri icyo reka ngeze hano kugira ngo mwabyumvise. utunge n'amahoro ava ku Mana muri wowe, gutyo nta kindi Imana izobikuronderako. Washaka no gupfa ukava ngo wagiye mu ijuru, wowe uzoburirimwo, nta rindi juru uzogenda wuhira gusa, hahandi hantu uzoja uzobandanya unezerewe kandi birumvikana. Ikindi cya kabiri nari navuze nyamukuru, ikintu kijyanye n'umutekano. Iyo rero abantu batera imbere bakavuga ngo barishyira bakizana, nica mwumva yuko abantu baca babaho mu kajagari, umwe wese ngo ndishyira ndizana, uwundi ngo je ndashaka kwiteza imbere uku, uwundi ati je ndafise umudiba tuntegekera iki, uwundi ati uburongozi ntabwo ncemera kubera ko ndirisha ndigaburira. Ibyo byose biraza. Hari abandi ugasanga bari kuraba amateleviziyo, bari kuraba ibintu bitubaka, yego muragowe, harya n'amashitani arimo. Bijya bintu muza muraba muri televiziyo, muraza muraba iby'Uburundi gusa mbwa ibindi mubireke, kuko mu Burundi bazozabereke ibikwiye, ariko bidakwiye bazovyihorera. Mugabo bijya muraba mu mpande mwinyegeje mu mazu yugaye, bijya murabireka, harya n'amashitani nta kintu kirimo kizima, n'abana banyu murabwira mutarya n'amashitani. Rero nagira mvuge nti iterambere yuko riza rigenda ryiyongera, niko n'abantu usanga bashaka kubaho mu kajagari. Hariho n'abatangwa kwifuza n'ibihugu by'abandi. Umuntu akifuza ko wopfa kandi uri mu bandi, cyangwa akifuza ko yogutwara akamodoka k'abaguzi, cyangwa akifuza ko yogutwara inzu wiyubakiye n'imanza zidahera. Abandi bakifuza gutwara n'ibihugu by'abandi, ibyo byose n'imanza zikaba. Aha rero wewe mu gihe uri hano ku isi, ukiri hano ku isi, kuko ibyo hano ntabyo nzi, birakuvuga mu ijuru cyangwa muri amfere muri udahera, kuko abatuye ko muri udahera ntawe uhari, ibyo ntabyo nzi. Kuko bashaka kwiyorohereza umunyakabi, ushaka kwemeza bati nta muri udahera ubaho, nacyo bitwaye nawe nyazo byinshi imbere y'Imana. Rero igihe cyose uri hano ku isi, uno munsi, ejo cyane hirya y'ejo, gushika ku munsi Imana izoguhamagara, menya ko umutekano ni ikintu gikenewe iminsi yose. Ukazoramuka wihenze, ukaryama umukondora zosi, uvuga ngo jewe ndi mu mahoro ntangere, ngo ndi mu mutekano ntangere, uri hano ku isi uzoba uri kurihenda. Nane nimubitse uba wibereye iwawe, ukabona umuntu aciye imbere y'inzu, yumva uri kurakara mu duharage, agakubita urutoki. Hariho n'abantu b'abarozi nagiye numva, yumvise itetse cyane yabonye ibyo itetse, aca biroga, ugasanga utunyamatare turimo umusenyi, ugasanga turimo amabuye. Urumva ishari mu bantu, Imana niko yaturemye, iryo shari turi naryo turarigendana, kandi ishari uko rikura niko ruvamo izo ngeso zose wibaza, kuko ishari bituruka ku kwikunda. Niyo mpamvu muri Bibiliya, muri cya gisabisho, Imana yatubwiye ati urakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wowe nyine, kuko
ikibi cya mbere umuntu afise agendana nacyo ni ikintu cy'ishari, ikintu cyo kwikunda. Turikunda kandi ni ku Imana yaturemye. Icyo kintu rero Imana itereka basi nababwire nti murakunda abandi ngo mwikunda mwebwe. Aha rero muri cya kintu cyo kwikunda, umuntu ashaka ibintu byose yegeranya, tubihabwe ntuvuga ngo mubibahe, oya, tubihabwe, wirabisha, tubihabwe, tubiroswe. Icyo kintu abantu bose kiturimo ni n'urugamba runini ku muntu ategereza gukora kugira ngo ahinduke, wumva ko wokwiyumvira abandi. Hariya mu masengesho yaba mu nyigisho z'amadini atandukanye bakubwira bati iyumvire abandi, reka wowe kubandanya wikunda wiyumvira wowe gusa, iyumvire n'abandi. Buriya mu madini nicyo bigisha cyane, ukunda abandi nk'uko wikunda wowe nyine. Biragoye ariko gerageza byibura ukunda abandi nko ku cya kabiri cy'uko wikunda wowe, byibura ntabwo uzaba wagerageje, ariko se birakunda. Ibyo mubyimenye. Noneho muri ya ngeso y'ugukwega niho usanga havamo ibintu byo gukebana. Kanaka aranyama kubera ko mfise ibintu, aranyama kubera ko mfise abana benshi, aranyama kubera ko n'ibindi, kugeza n'aho bamwe bavuga bati reka nza kumuraguriza, reka mugere ku bapfumu bamukubita umwereka. Ubwo nabwo n'ubuhimbiri ibyo novuga kugira ngo wice umuntu, aho kugira ngo mugende umuvugane amaso mati wowe uranyanka, basi reka tubiheze, murondere n'ababunga, ababunga babanywanishe, mugabo guca wowe ubundabunda ukagenda ku mupfumu ku murozi ngo mundogerekana kuko aranyanka. ubwo n'ububwa ukaba ubikora uri hano, kiruto hejuru tukubone, ubona kiruto hejuru tukubone. Abakunda Imana mushyira amaboko hejuru. Aha, twabonye. Abaraguza kiruko hejuru, abajya abaronzi kiruko hejuru. Ubwo n'ububwa nimubona kuko muzi ko ari ibintu bibi cyane, ibintu bibi. Ubwo rero nk'uko twari ko turabivuga, ibyo bitazoduga gushika naho intambara ziba. Umutekano rero twavuze, wewe wibaze urafise umutekano shwi, murumva ko no kubabanyi nta mutekano ufise. Cya wibaza rero yageze ku bihugu, ni ukuvuga yuko bisabwa, ariko ndiko ndababwira cyane, ni ukugira ngo umenye iyo indongozi zanyu zibabwira umutekano, zanyabune n'abandi ati nimuhagurukire umutekano, ni ukugira ngo mubyumve muri mwebwe, ntimwumve yuko ari ibintu bababwira babateragiramwo. Oya, mwumve ko umutekano ari ikintu nkenerwa igihe cyose uzokuri hano ku isi. Utegerezwa kwama uri maso. Ntibivuga yuko wamudo urutoki ku muntu umubwira ngo arakwanga n'ibiki. Oya, mugabo we bimenye ko umutekano ari nkenerwa. Iyo hageze ku bihugu rero ibindi bintu, uba ufise ubutare, ibindi bihugu bikanaga urutoki. Waba ufise uduharage wimbuye, abandi ibindi bihugu bikaza kugusahura. Waba wimbuye amavuta nuko ibindi bihugu bikaza kugusahura. Waba ufise amahinguriro, ibindi bihugu ngo tuzoza kuyaturira. Muriko murabyumva? Rero uretse no ku bantu bato no ku bihugu nuko, niyo mpamvu umutekano ari kirumara, ni ikintu gikomeye cyane dukeneye kwama turondera umwanya wose.
mbegaho munzi wawe da ho bimeze gute munzi wawe oya mu mubiri wawe mbere ko dushika munzi wawe mu mubiri wawe harimo urugamba rudahera ku buryo umubiri wewe ubwonko bwaba bugavye mu mubiri kugira ngo amaraso atembere mbegaho kugira ngo wowe uvuge kugira ngo wowe ukanure ubone n'urugamba amaraso kugira ngo atembere mu mubiri n'urugamba amaraso mu mubiri atembera nk'umuyagankuba dukore kurana urasha mu mubiri rero amaraso atembera kujya k'umuyagankuba niyo mpamvu ushobora kumva nko ku mubiri ukumva haka umuriro ukibaza ngo ni biki kumbe ni ahantu amaraso ariko aratembera nabi ahantu ku ruhu agenda nabi ukumva ibintu bimeze nk'umuriro ibintu bimeze nk'ubushe ibintu nka bene ivyo cyangwa imikorobe iri mu biko biri kurakora akazi kayo rero no mu mubiri n'urugamba amaraso agenda agira uku kudakura isuguma kura moins plus nuko amaraso agenda mu mubiri mbega umutima wo kugira ngo utere ugenda utera usuguma n'inguvu niyo mpamvu hari igihe umutima utera akavuga ngo amaraso ngo ni makeyi utera ukabura amaraso cyangwa iminsi yarazivye inguvu utera ukabura amaraso ukumva umuntu ngo baye umutima yagize gute n'ibiki ni ukuvuga ko no mu mubiri rero ibintu si bizima umutekano urakenewe tuvuge rero mu nzu abubakanye nabo nuko umutekano urakenewe umwe baraba uwundi araba uwundi ngo wowe amuraba ikijisho uwundi amuraba ikijisho ibintu nka bene ibyo bubakanye kubera ko umutekano bavuga ati umutekano ntuwuzuye umeze neza ari umuntu ariko aradutobera ibintu nka bene ibyo byose ni umutekano mu nzu rero nariko ndavuga nti no mu nzu ibijyanye n'umutekano n'ibindi bikomeye cyane muri leta ni uko nyine mwarumvise yuko mu minsi twafunze n'umupaka kubera iki kubera ko abantu bashaka kutubangamira bari kuva mu gihugu cyacu ngo batugora tugihindura ikiwabo kuva ryari twavuze tuti ufise agatwe gato akarinda ubuguma cyangwa ubuhiri ucufunga kidata benda rya kabiri benda mara kabiri mugabo bagiye kuvuga amajambo bose babiteye mu gitoyi twarabihoreye rero ibintu by'umutekano ibintu bikomeye reka nje mboneraho mwebwe hariho ejo bundi barinjije abantu mu gisirikare n'ubu ariko babinjiza ariko ndababwira banyarutegama banyamurambi buriya nta bantu ba mbere bazoja mu ijuru nk'abasirikare sibyo murahotse nta bantu ba mbere bazoja mu ijuru nk'abasirikare muti abaye basirikare yo mupfumu muvuga kuko si bose erega namwe be ntimuzoja mu ijuru mwese n'abasirikare ndiko ndavuga n'ingabo zigwa ku rugamba ziriko ziharanira abenegihugu abo no bazoja mu ijuru ukabura ingabo inyegera ntuzoja mu ijuru rero urijamo gute ntuzopfirane mugabo ingabo ija ku rugamba iriko iragwanira iteka ryanyu ineza ry'abenegihugu iyo ngabo iyo ipfiriye ku rugamba ija mu ijuru direct
none sivyo none Yesu ntiyadupfiriye ku musaraba nawe nabaye nk'uko nyine ingabo ipfiriye ku rugamba ariko iri kuraharanira iteka ryanyu iteka ry'abarundi iteka ry'uburundi iharanira ineza yacu iyo ngabo ni mwijuru mugabo ikaba ari ingabo igapfa igwaye malariya cica imbere y'ubucamanza bo mwijuru n'ab'Imana kiguca imbere y'ubucamanza kubaza ibyo wakoze ariko upfuye urashwe n'umwanzi ariko urarwanira igihugu aho Imana ikubwira ati wowe uri umugabo ati yagiganje wararyumvise ati ngo mugabo ugapfa wagiye kwiba uri ngabo n'umuriro ntuwinjiramo sinzi aho uca ntawe nzi ko ugapfa wagiye gushurashura ugapfa wagiye gushurashura namwe muca mubyumva kwera ariko aha cyo nshaka kuvuga cyane mwebwe mukiri bato hariho hano abantu benshi bariko baraheza amashuri abana benshi bariko baraheza amashuri yisumbuye ahantu no munsi hari akazi kenshi kandi akazi keza nahariko ndababwira mu ngabo ingo mwinjire mu ngabo mwinjire mu basirikare mwinjire mu gisirikare mwinjire mu gipolisi aho hari akazi kenshi kandi mwumvise ko hari n'iherezo ryiza n'ubyitwaramo neza hari iherezo ryiza n'ahandi hantu woja n'ubu umugwiza atunga uzava wiba niyo umugwiza atunga uziba wo kugira ngo utunge nuko ku kintu waguze abiri ushira kwa 3 wiba kugira ngo uronke inyungu maze ushaka ngo ni inyungu buraza muvuga ko ari akantu k'ubusuma mu bwenge inyungu mugabo mwebwe mwabishyize no mu majambo asanzwe mwereka ko nta kanyungu uza kuronka nubati ubivuga uti reka siza kubera uko niba uwundi uza kuri umuvandimwe yego ni inyungu aha rero mu gisirikare cyangwa mu gipolisi winjiyeyo nta bintu by'inyungu birimo ku buryo uvuga ngo wibye oya ahubwo kubera ko uzoba ugiye kugira ngo urwanira bene gihugu aho Imana yamaze kugutegurira umuryango nimuze rero nimwitabe igisirikare mwitabe igipolisi muri benshi none jewe ko naciye mu gisirikare narapfuye ko naciye mu gisirikare ubona hari icyo nabaye none mwaho mugira ubwoba bw'iki mwebwe muri ko murarangiza uzubona mwandika makete duhakazi mu gisirikare no mu gipolisi ntibazokubaza mushoboye iki bazogukoresha gusa imyimenyerezo wumva icyo winjira bakubaze n'uduharuro dukeyi basi mugabo urashaka uza gukora muri leta urashaka ngo kuba umukarani ngo kuba mu directeur general urashaka gukora akazi kanaka imwe mu uri kuravuga uri kuranabesha ariko nuja aha n'ukuri mwebwe abavyeyi muri hano ibi ndiko ndavuga mubisigure n'abana banyu aho kwirirwa bamwe bahejeje aya mayikore segonde bagaca bicara mu rugo mubasigurire buriya nta kintu cyiza ugiye mu ngabo winjiye mu ngabo bakugaburira ku buntu nta faranga utanga sibyo none sibyo
bakwambika ku buntu, bagutembereza, baguha imodoka. None kayi ahandi hantu uzoja ushobora kuronka akazi kameze uko uzokavanahe? Basi uragenda wigire mu ngabo muri ijya myaka dufate uzoba uri kuriyubaka nko mu myaka 5 ya mbere, ugende mu ngabo kugira ngo data nuvuga uti ati ibyo mugize narabibonye, ati wereka nje mu bundi buzima, sawa ntacyo uzoheza ubisabe, ivyo biremewe. Ariko rero hajya mwebwe abana mufise abana bayoberwa mu mwaka w'9, abo bose mubigishe batoza bizira mu ngabo, babeho neza. N'umupadiri ariko niyo wapfuye umusirikare, ababyeyi bane babwira ko nsanga amahera kandi kuza guhamba, baguhamba ku buntu byo kumuritabishiramo, barakwandika kukugaburira, byose ni ku buntu. None kubera ko wari muhanga kandi mwumva hari byose, kandi hari n'iherezo ryiza. Ibivuze murabyemera? Muzobyigisha abana banyu? Muzoba mukoze cyane. Ikindi nacyo mwebwe aricyo mutamenya, umusirikare ari ku rugamba apfa neza, bakurasa ugumye. Nta nubwo wibuza gusambagurika n'iki, oya upfa nk'umugabo, bagukubita rumwe ugapfa nk'umugabo, Imana igakikwakira. None mwebwe muhungiye none murumva umuntu barashe akava hano agenda ko n'induru n'iki, oya bakurasa ibombe amarere yose akavamwo, mugabo ugenda uvuze, nubwo amaraba yavuye ugenda uvuze, nacyo nari umugabo. Ntabyo wumva, niyumva ntabyo wumva. Ni ukuvuga rero yuko icyo mwebwe mutinya nicyo ushaka kugira ngo ndabumvishe, bana mwe mukiri batoyi. Nayo uzobaye kuja mu gisirikare ngo biragoye, ngo biteye ubwoba n'iki, oya niho hantu hari ibintu byiza abaho. Jewe narize amashuri ndayahetse, mugabo numvise hari ikintu mbura mu buzima, ikintu cyari igisirikare, kandi ngiyeyo nasanze byari bikwiye. Kuca wumva wuzuye. Ikindi mutazi nababwiye nuko uri ingabo, witwaza, barako hari inkoho witwaza, ntabwo ari ubuhiri baguha, inkoho witwaza. Aho hantu si heza koko, yewe aho hantu si heza, barako hari inkoho witwaza. None kubera iki mutajyamo mwese mugatwara inkoho? N'abakenyezi mwese mu myaka ihera hari ahantu wacu basanga n'abakenyezi bose bitwaje inkoho, yayihetse ku mugongo. None nta muntu munsi n'abana banyu
ntibabwira ngo bajye mu gisoro ntibagende barungike reka rongeze hano uno munsi ndazi ko ari kuwa gatandatu hariho iminsi mikuru myinshi itekanijwe reka ngeze hano ibindi tuzobiganira ikindi gihe bari kugira gusa icyo kintu tukiganireko nawe ugiye witwaje ingoho nta muntu azokubara umutekano wawe uba wawutunganije ngeze hano rero nongera kubasabira abanyamuramvya abanyarutegama nongere ndabasabire ku Mana kuba ni Imana ibandanye bafashe ibandanye ibarabe byiza mubandanye mubana nayo ibihe byose Imana ibahezagire murakoze cyane.